ndakora mu kije mwige wize Ego nakuturabona mu kije mwizina ryo mu wacu Yesu Kristo. ku mazina wawe witwa gute? Ku kazina kanje nitwa Bizimana Anne Marie. Anne Marie nk'abamuzi bamuzi amaja hehe ko tugusanze ngaha uhagaze ngaha? Kenshi jewe nshese muwamuza musanga ngaha anye kuri UPC Kigobe ngaha anye ku mashuri y'abashinwa urabona n'ahantu heza cyane ushaka kuhabaza ushobora gusha kuva muri ville ucubwira umushoferi cyangwa umukonvoyeri tinyurukija hajya hari ahantu bita kuri Sodeko harabana na station Mogas niho honyene hari ishami rya Bankobu ucubaza kindangira ku ishami rya Bankobu ugashumanuka ugasha ushika ahantu hari higo centre de professionnel Kigobe ugashubaza kindangira ku mashuri y'abashinwa usanga ari ahantu heza cyane n'ahantu heza cyane bashaba kwinjija ugacuharaba niho bita muri UPC Kigobe niho dukorera misi yose. Okay, tugusanze ngaha dufise inkuru zivuga ko hariko haba ama competition atandukanye yo kurondera aba Miss n'aba Mister. Mbega nawe wo burimo woduha iyo nkuru iramvuye neza ugashikiriza abari bakurikirana RB TV. Okay. Nanje muri abo ba Mister ndimwo sanzwe ndiko ndi presenter nyene mu bashaka kuja muri abo ba Mister. Ni higanwa ridasanzwe ku muntu wese asengera muri eglise yumva avyiyumvamwo ashaka kuja mu higanwa ryo kuba umumista Mr. do UPC Kigobe. Kubisanzwe rero ugiye kubiraba twese turitoza kugira ngo twamamaze inkuru nziza ya Yesu Kristo. Yesu Kristo aravuga ngo ni jewe nzira kuri n'ubugingo urumva arahamagara abantu bose kugira ngo baba abanyabyaha baba bakora ibiki bose kugira ngo noneho bakurikire inzira ya Yesu Kristo. Ngo Yesu Kristo aravuga ngo ni je muzabibu w'ukuri arahamagara ku bantu bose bari mu mabarabara atandukanye mu makati atandukanye ari mu bihugu bitandukanye kugira ngo bose baje kugira ngo dufatanye urunani kugira ngo twamamaze inkuru nziza ya Yesu Kristo. Ego ubu rero Anne Marie no mwe nawe nyine mu bitoza mu bijanye na Miss. Mbega Anne Marie nko kubashaka kugutora wabashaka kuguhunda amajwi bo bigenza gute kugira ngo ashobore kukubona? Okay, uchugenda kuri internet ugasha wandika wezi tatu akaburungu ugacha wandika RB TV ugacha ugira akaburungu hamugacha ugira org ukabuhejeje kwiyandikisha umaze gutora RB TV uca wandika sabone ugacha ugira j'aime na partage umaze gukora j'aime na partage ucukurikirana ico kiganiro cyose gushika cyose kirangiye. Mbega bisaba amanota angana gute? Jewe amanota nifuza nibaza ni nk'umurengere ahubwo mbere je nifuza yuko yoba amanota menshi kugira ngo mbe wa mbere. Amanota kusanzwe nifuza naho mu mpama ibihumbi n'ibihumbi amamiliyoni n'amamiliyoni byose bikaja kuri jewe nta kibazo kuko uwizera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza aba yarapfuye kandi aba yarazutse nanje ubwanje narapfuye kandi narazutse ndizera yuko napfanye nawe kandi nkazukana nawe nico gituma afise ivyizigiro kandi je ndi uwa mbere muri UPC Kigobe. Okay, none ndabona ubishoboye cyane. Mbega turiko turihweza aho bariko bakurikirana no video yawe nakahe kantu gasosa nka kamwe bitango hani bokura mboshara gukuramo ku buryo bwuko baca partage n'abandi iti nkunda amajwi y'umuntu. Umviriza rero bishasha nza numva abantu bamumaza ngo genda ngo kubashinwa ngo hariya ngo hanaka ngo bapima ku bihumbi ngo 40 izo nkuru bakazihanahana ahubwo naje sinifuza ko bohanahana izo nkuru nashaka bahanahane inkuru zo muri UPC Kigobe. Mbega wari bwabona ahantu bakiza umugera wa sida muri UPC Kigobe ugiye kubiraba umugera wa sida urakira urumva uba warihebuye kandi uba wari urazi yuko umugera ari nk'urupfu ku bantu urazi yuko umutima ari nk'urupfu ku bantu urazi yuko izo ngwara zitandukanye zidakira ari nk'urupfu ku bantu ibitangaza n'ibyinshi bihakorekera ugiye kubiraba ibihakorokera ntiwobiharura ngo bimare sida irakira umugero ugakira ibitigu bigakira amahaha agakira abagwaye ingwara ntonto zigakira ababuze ivyara bakaronka ivyara. Mbega ndakubaze nta handi hantu uzakura igitangaza gikorekera ushobora kugenda ku mufumu ugiye kurondera ivyara ariko umufumu akaguha inzoga mugabe Imana yoyo ushitse mu Kigobe iguha umwana kandi ugacumuronka bakubwira ama principe gusa ukurikiza hama ugasha wironkera umwana ukitahanira ikibondo n'insinzi yawe atani camira.
ugiye kururaba barakubwira urashobora kugenda ahantu bakakubwira ati noneho no kwa muganga barashobora kukubwira ati koresha igipimo iki n'iki n'iki wakoresha igipimo ugaca usanga ibintu biragenze neza bisaba kumvira kandi bisaba yuko ukurikiza ayo mategeko uhasanze n'ivyo abakozi b'Imana bakubwiye kugira ngo noneho ibintu vyawe bigende neza. Sawa murakoze.